dash. Ushobora kuba uri umwe mu bantu biyumvira yuko ubuhinga canke ubwenge mu vyo umuntu avukana canke akora buri musi ari ibintu aba yarize kera kandi bidashobora guhinduka namba. Yamara ariko ubushakashatsi butandukanye hirya nino bwagaragaje yuko ibi atari ukuri. Kubera yuko uko umuntu yitwara mu bibazo n'ivyo akora mu buzima bwa buri musi ari vyo bigenda bigaburira ubwenge bwiwe bugaragara. Kandi bikagaragaza mu kigero c'imyumvire umuntu ariho. Bityo bikaba kera wari umunyabwenge ariko ubu ukaba uri umuntu w'umuhinga. Ushobora no kuba rero kera wari umuhinga cane ariko bitewe n'uburyo wagiye ugaburira ubwonko bwawe kugera nonaha ukaba warabaye umunyabwenge cane. Birashoboka cane gose ko umuntu yohinduka umunyabwenge. Raba yuko bamwe mu bahinga banemeje yuko umuntu avuka nta kintu na kimwe azi, ahubwo vyinshi agenda avyigishwa ageze kw'isi, akaba ari navyo bimugira umunyabwenge canke umunyabwenge mu misi ya nyuma. Muri isi rero tugenda tubona abantu b'abahinga ariko kandi nanone hakaba hariho abandi bafise ubwenge buciritse ndetse ari n'abakehabwenge. Ibi rero ukaba ushobora kwibaza ikintu kibitera. Urubuga The Revolution People gwerekana ibintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu ahinduka umunyabwenge. Uru rubuga kandi runakwereka uburyo ushobora kongera ubushobozi bwo kwiga, kwiyumvira ndetse no kumva neza ibintu. Ikindi kinyamakuru Time naco canditse yuko inyuma yo kubaza abantu batandukanye barimwo abahinga mu buzima, ubumenyi muntu ndetse n'ubushakashatsi mu mibereho ya muntu, cagerageje gushira ahagaragara ibirenga 10 vy'ingenzi wokora mu buzima bwawe bwa buri musi, bigaheza bikagufasha guhora ukeye ndetse utunganye cane mu vyo ukora. Ikinyamakuru kikaba caravuze yuko uko ubwonko bwawe bukomeza gukora neza ku murongo mwiza cane, ari nako ingano y'ubwenge bwawe ikomeza kwiyongera. Muri iki kiganiro cacu tugiye kurabira hamwe ibirenga kuri 12 ushobora gukora, bityo ubwonko bwawe ndetse n'ubwenge bwawe bugakomeza gutera imbere, ugaheza ukitwa umuhinga udasanzwe. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni X dash. Reka tunabibitse ko mudushirikira mu cyenda subscribe hamwe n'ubwa bwa kengeri kugira muze muri aba mbere kubona ibiganiro tubategurira. Duhereye ku mwanya wa mbere, ibintu uzokora kugira ube umunyabwenge kandi ubwonko bwawe bukomeze gutera imbere no gusoma ibitabo buri gihe. Burya gusoma bituma wunguka ubumenyi, ariko kandi yamara ntabwo ari ubumenyi gusa, ahubwo binongera ubushobozi bwawe bwo gufata mu mutwe, kumva ndetse no gukomantanya ubumenyi. Gusoma rero bikaba bituma ushobora kongereza igitigiri c'amajambo uzi, bikanatuma kandi imyumvire izamukiye ku kintu. Mu yandi majambo, gusoma bituma uhinduka umunyabwenge mu buryo bworoshe cane. Ikintu ca kabiri wozirikana gukora nimba wifuza kwitwa umunyabwenge ndetse ukaba umunyabwenge, ni ukwigisha abandi ivyo wamenye. Gusigurira abandi ivyo uzi bituma dushobora kugaragaza ivyiyumviro vyacu mu buryo bwumvikana kandi buboneye. Kwigisha rero bikaba bizogufasha kuduza ububasha bwo kwiyumvira ndetse no gushira ku murongo ivyiyumviro vyawe, ari naryo shingiro ry'ubwenge. Iyo wigishije abantu canke ugafasha abana gukora imikoro yabo, akenshi ubona hari ikintu urushirijeho gutahukirwa ndetse no kumva. Kwigisha rero bikaba bifise inyungu ku munyeshuri ndetse no ku mwarimu, kubera yuko bituma bompi bunguka ubwenge bagatera imbere. Ikintu ca gatatu kizotuma ugira ubwenge kandi ubwonko bwawe bugakomeza gukora neza, ni ukugerageza ibintu bishasha buri musi. Ushobora kuvuga ku ngingo shasha, ushobora kugerageza siporo nshasha, ndetse kandi nimba ukunze gukoresha inzira imwe ugenda nko ku kazi canke ahandi hantu, ni vyiza yuko wogerageza kuyihindura ugafata iyindi nzira shasha. Ndetse kandi nimba ukora umwimenyerezo umwe buri musi canke ugafungura imfungurwa imwe buri musi, gerageza ubuhindure. Impamvu nuko iyo wama mu bintu bimwe buri gihe bituma utagira ikintu gishasha wiyungura, ugahora mu bisanzwe. Rero ivyo uhora ukora buri gihe bidahindagurika, nta bundi bwenge bizokuzanira mu buzima bwawe. Nimba ugerageza gukora ikintu gishasha buri gihe, kizotuma uba umunyabwenge cane, ndetse bimwe mu vyumba vy'ubwonko bwawe bitangure gufunguka.
ikintu ushaka ugomba gukora nimba wifuza kumenya ubwenge canke kwitwa umunyabwenge no kugira ubunararibonye mu bintu byinshi kandi bitandukanye. Kugira ubunararibonye mu bintu byinshi bituma ubikora neza kandi ukaba utahukiwe cyane. Ubunararibonye rero kikaba ari ikimenyetso c'ubwenge. Ubunararibonye bisigura yuko umuntu azi ibintu byinshi bihagije kandi ku rugero runaka. Gerageza rero kwitera amatsiko wibaze ibibazo byinshi ubishakire inyishu. Zona zirikane ibigo byinshi bisaba ubunararibonye mu kintu runaka ari uko uyo muntu aba agitahukiwe cyane. Iyo rero utahukiwe ikintu runaka bikaba bishoboka utuma ugisigurira abandi kandi ukabikora mu buryo bwiza kubera yuko nyene uba ukizi bihagije. Ubunararibonye naco kizokubera ikimenyetso c'ubwenge kandi bigufashe gutera imbere. Ikintu ca gatanu uzokora ni ugukoresha neza igihe cawe mu gihe ugeze kuri interineti canke ku buhinga ngurukanabumenyi. Buri gihe iyo ugeze amahirwe yo kuja kuri interineti ntabwo ico uba ukeneye cane ari ukuraba ku buhinga ngurukanabumenyi canke wiganirira n'inshuti zawe. Iciza wonakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu gusoma ibitabo bigiye bitandukanye. Tuvuge nk'urugero nk'inkuru z'abantu ziba zishimishije kandi izi nkuru nubwo uzisoma uriko wishima yamara buri gihe zigusigira isomo utiyumvira. Ikindi wonakunda kuraba ibintu abantu bakunze kwita amakoste canke ama memes kubera yuko biriya navyo bikunze gufubura ubwonko mu buryo bukomeye. Ibi ni bimwe bizotuma ubwonko bwawe bwifungura ndetse kandi ushobora no kwifashisha internet wiga ibitabo byinshi bitandukanye bijanye na science. Ushobora kwihugura mu kibonezamvugo c'ururimi runaka ndetse n'ibindi vyaha, kandi ukaba wonashaka ibitabo wosoma maze bikakungura ubwenge bwinshi ukabasha kumva nawe wishimye. Ikintu ca gatandatu uzokora no kugerageza kwandika ivyo wize. Ntabwo bigomba kuba birebire canke bigusabe kuba ufata iminota myinshi wandika, ariko gufata akanya ukagira ivyo wanditse ushobora kuba wungutse canke wize ni kimwe mu bintu bizogufasha guteza imbere ivyiyumviro vyawe. Ubishoboye ukaba kwandika amajambo nk'amajana 4 buri munsi ajanye n'ico wize uyu munsi canke bijanye n'ivyo uri kwiyumvira. Kwandika ukoresheje ikaramu ni kimwe mu bintu bizogufasha guteza imbere ubwonko bwawe, bityo vyanse bikunze uzohinduka umunyabwenge. Icindwi, kora urutonde rw'ivyo wahejeje gukora. Igice kinini c'ubwenge no kwigirira icizere ndetse no guhora wishimye. Ibi rero bikore wandika urutonde rw'ivyo wahejeje gukora canke umaze kugerako, atari urutonde rw'ivyo utegekanya gukora. Iyo wandika urutonde rw'ivyo wamaze gukora bituma bigufasha kwigirira icizere ndetse no gushaka gukora ibindi vyinshi ngo navyo bibashe kuja kuri urwo rutonde. Ikintu c'umunani ushobora gukora no gukina udukino dushobora kuruhura mu mutwe wawe. Imishi muri iyo mikino ishobora kuruhura ubwonko bwawe ni ikinwa ku mbaho zishushanijweho. Ibi ni kimwe mu byo wokora bikagufasha gufubuka cane mu bwonko kandi ukabasha kwiyumvira neza. Urugero ni nka dame, igisoro, cheka, rudo ndetse n'ibindi. Uko ugerageza gukina bene iyo mikino ni nako ubwenge bwawe bukomeza buduga kandi ukumva bufungutse. Bityo rero nta kabuza mu kuba umunyabwenge. Ikintu c'icenda ugomba kuzirikana nimba wifuza gukomeza kugira ubwenge no kugira inshuti nziza kandi zifise ikintu zizi. Kugira inshuti nziza n'ibintu vyiza cane. Ushobora kwiyumvira yuko kumbura ivyo gukorera kwigirira icizere, ariko kandi guhora ugendana n'abantu bazi ubwenge kukurusha ni imwe mu bintu vyo kwiga ibintu vyihuse cane. Gerageza kwigumira mu kigwi c'abanyabwenge kuko burya imyumvire yawe iba ifise ukuntu iri gutera imbere. Ikindi, aho kugira ugumane n'abantu urusha ubwenge, wogerageza gushaka ababukurusha, ahubwo ukazugumana nabo ndetse uhejeje kuganira nabo ukaba wogenda noneho muri babandi urusha ubwenge ugatangura kubasigurira ivyo vyiyumviro. Ushake rero uburyo wozengukwa n'abantu bazi ubwenge mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse buri gihe wiyoroshe kandi ufise ubushake bw'ibintu ubigiraho, kandi nukomeze kuvuga amajambo menshi mu gihe bobo banumye bari kukumva.
Ikintu cacu muzokora nimba wifuza kuba umunyabwenge no gusigurira abandi ivyo uzi. Hari amajambo avuga ngo nimba udashobora kubisigura mu buryo bworoshe ubwo nawe ntavyo uri kumva neza. Aho n'amajambo y'umuhinga Albert Einstein ushobora kumenya neza rero ko wize neza mugihe ubasha gusigurira abandi neza. Ikindi kandi burya iyo ubusigurira abandi nawe ubwawe uba uriko ukarisha ubwenge neza ku buryo nawe kuvyiga bikorohera cane. Mbere yuko wizera yuko wize neza buri kintu cari cyo cose itonde ubanze umenye nimba ushobora gusigurira uwundi muntu mu buryo bworoshe cane. Buri kintu icari cyo cose wize caba gitoyi canke kinini kigumane mu bwonko bwawe kugeza igihe nawe ushobora kucigisha uwundi muntu. Biroroshe kuba wogira ico wiga ariko kandi kubigumana mu mutwe ndetse no kubasha kuvyigisha abandi nivyo bigaragara. Ubuhinga ndetse bikaba vyana kongereza ubwenge kuba bwo kwaguka cane. Ikintu ca 11 no gukora uko ushoboye kose ukiga ururimi rushasha. Ntabwo ukeneye kuba wohita ubaza ururimi rw'amahanga ukeneye kwiga, ariko kandi ushobora gutangura kwiga bene izo ndimi z'amahanga wibereye ku ntebe iwawe canke wiryamiye. Uko ukomeza kuziga ndetse ukagerageza kuzivugana n'abantu bazizi neza niko bakomeza kugenda bagukosora ivyo utazi vyaheza vyose bikaja mu bwonko bwawe, ari nako ukomeza gutera imbere kandi ubaho neza cane. Hari imbuga rero zitandukanye zishobora kugufasha kwiga kandi zo ku buntu zirimwo nk'ugwitwa Live Matcha, Busol, Memories ndetse n'izindi. Izo zikaba zo gufasha kwiga indimi bityo bikaba ugakomeza gukarisha ubwenge bwawe. Ikintu ca 12 ari naco ca nyuma tugezeho mu vyo gufasha kugira ubwenge no gufata umwanya wo gutuza muri wewe kumva yuko utekanye. Gerageza guha ubwonko bwawe umwanya wiyumvire ku vyo wize canke wabonye, ndetse kandi unahe ubwonko bwawe ico wo kuyumvira ko ushobora kwicara ahantu rero uhatekanye cane buri musi ukubonye akanya. Bikaba ari ingenzi mu mikorere y'ubwonko bwa muntu. Iyumvire rero nanone ku bintu vyose wiriwemwo umunsi wose ndetse n'uburyo bwiza bwo kubikoramwo no mu gihe cose utashe. Dufate wiriwe nko ku kazi canke kw'ishuri, gufata umwanya ukicara ugaheza ukiyumvirako ku vyo wiriwe urabona ni bimwe mu bintu bizogufasha cane bigufungurire ubwonko bwawe no mu buryo utiyumviramwo. Reka ngushimire cane wewe twabanye mu kiganiro ca none. Twibaze yuko nimba wahora ushaka kumenya vyinshi bitandukanye vyo gufasha kugira ubwenge canke vyo gufasha kwiyumvira neza ubashije kubimenya. Iyi ni X dash. Reka tunabibize ko mudushikira mu cyenda subscribe hamwe n'ubwa bwa kengeri kugira muze muri aba mbere kubona ibiganiro tubategurira. Murakoze cane.